Mubane mulete. Okay. Mumufungue ugurure. Mumufungue sasa. Jua zikuje sasa. Unafuata ziko hapo. Impamvu Natasha akora ibi byose ni kubera yuko akunda umuryango wiwe cyane. Je maze kwandika ikintu ndagikora. Urumva rero n'umutima ariko abantu bamenye ko Natasha ni noma. No. Natasha hari umurongo aheruka kuririmba ati ikigori. No. Uragifise niwabizanye. Wabisize. Mimi napenda mahindi mihindi. Ugasanga wanashima wewe amafaranga yahereza mu bahabara, ugasanga amahera yahereza mu binta. Mimi abara. Ayame yangu kubera isambusa yanjye. We leta. Mimi. Mama Ranzi. Ugize amazina ngahe? Amazina ni menshi ushize gusala murabizi la gari la nywele la maro. Nywele la mishati la mayani la marori sio bitu la noma sana. Isaac TV oh. Mubane mulete. Okay. Mumufungue ugurure. Mumufungue sasa. Jua zikuje sasa. Unafuata ziko hapo. Usilie sasa. Rosa! Chukua! Yo, kirakuta kurira, chabadari. Yo. Ingia sasa. Yafungulie. Tunakupia gayo. Rangi nzuri. Unapenda rangi ya wako kajoni. Wanaita Rosa. Hapana hivyo basi. No. Basi mpige picha.
Ulaya. Yo, ni vitamu. Anniversaire, Kama anniversaire, acha. Rosa Kiana. Let's go get it. Dada mwenye upendo. Kuzaliwa na dada mwenye upendo. Wenye vua jinyongi. Mama ndio. Ile fela mama. Leta fela hiyo. Kitu fulani kana picha. Mama na sisi hapa akamwambia tajiba katika pudri. Kuya Mary, mama wote mkuu. Yes, bakunzi ba Isaac TV. Ebane, jera babwiye ati narabemereye ko ari ama exclusivity, ari ama exclusive na handi wasanga atari muri Isaac TV, cyitwa as a classic. By the way, hari umugani ukunda kuvuga mu Kiswahili ati mkata kwao mtumwa. Ariko kandi mukiriyo vuga ati ushaka keza arakibanza we ni atari. Mwabibonye muheje kubibona Natasha la boss haje gukora amateka ku muryango wiwe kuri famille yiwe. Ini mihezagiro rero burya ikunda kwiyadukiza abantu batamenya. Ukabona umuntu ariko kumahezagirwa hezagirwa atera imbere ukibaza ati ariko bivahe kumbe bifise aho biko birava. Natasha reka nakwakira la boss. Narinda mukumbe s'il vous plaît. Ni bon. Corona shapunguka batusamee batubabarire haka. Natasha ndakura mukije. Nanje ndabara mukije. After that uraberewe. Oh, merci. Murakoze. Ndazi bimwe mu bibazo Natasha dakunda nakunda umuntu amubaza ngo wambariye ngahe ngo wagize show. Ofu mumbwira gusa Natasha waberewe wow. Bas. Yeah. Okay. Sawa, Natasha amaze imisi atari ko araboneka, amaze imisi atahari ariko hari byinshi byo kumubaza gusa ava ibindi byose kuko ibyo kumubaza byo ni byinshi ariko entretemps reka ko ndamukeze mukuru wawe waje kumugira surprise y'umuduga itwa Rosa. Yego. Ndibuka warigize ugira surprise mama. Okay, kandi waranteye iteka ndaza kubikamera. Nujya. Okay. Uno munsi ni Rose. Rose. Undi mwaka petete tuguma tugira. Natasha kumbure tuje mu gato. Natasha n'umwana wa kangahe mu bana banga? Ego kwanza ndamusa abantu bariko araturaba. Natasha n'umwana wa gatandatu. Muhira twari 8 ariko mama cenge twarabuze abana batatu. Yeah. Okay. Umusigaye muri? Sigaye kubera ni 8 ubu dusigaye turi 5. Yeah. Natasha iwawe basigaye ari 5. Ikintu cyiza cyane. Bisigura babakobwa gusa. Umuhungu numwe. Umuhungu ni Diciel na Fiston n'abana b'umukuru babakuru bacu. Yeah. Sawa, urumva rero abana 5 nibo basigaye. Areka tufate 4. Ubu havuyemo wa mbere arahawe agashimwe k'umuduga. Yeah. Me babiri
umwe ari muri Belgique novuga ko hasigaye umwe abandi baca bakurikira nka badisere ba Fisto abana turera bari ngaha ya mais sinzi simbaki ibi vy'imodoka n'ibindi bintu ya voilà ni byinshi rero byo kumubaza imbere ya byose konza tumwakire grande sere hari Rose ingo shatu bazayibonye na uniform cyamba uniform ya izo uniform beganiza mubazi uniforme Rose ni bon Ego. Konza félicitations Merci. Objectif les autres Sana. ni fresher afise nizi nyene zirakwiye Tari mvuye ku kazi. Okay Rose Natasha araguhaye kado y'umuduga ni wibaza ko ari kubera iki ni kubera gusa muvukana canke hari ibindi byinyegeje nyuma tutazi hari yindi action wigeze kumugirira tutazi kumbure yamusigaye Natasha ku mutima kumbure aza kubitubwira tutamenya avuga ati nta kundi reka ndamushimire mukuru wanje canke uvuga ati ni kubera gusa tumuvukana se Bon, icambere novuga ko Natasha yarambwira nka blague akambwira Rosa wenzo ku muduga ngambwira Natasha yamaze kumbesha imyaka myinshi vyaguke ma blague akambwira wewe wenzo ku muduga ngambwira Natasha no wewe uri mubeshi hanyuma vraiment sinzi ko ndasinzi numva ko namosozi yonyene niyo ariko aramva mu mutima sinzi cyo nomugira nimba ndamuterure nimba ndamushireje si Natasha umwana mubi wewe bon ni n'umutima wiwe kuduha kubera yaratubwiye ko azotugurira twese imidoga si je nyene undi mwaka muzobona undi mwaka muzobona undi cange muri umwaka nyene undi nituramenya kubera n'umutima wiwe afise umutima wa wenyene udasa nabandi vraiment Natasha Imani mwezagire cyane arantangaje gushika numva sinzi cyo novuga Okay ati arananiwe niki cyatumye ugo hasi like ucinjira surprise okay sama emotion menshi uyo jewe abwo mwangire nabi abwo ni Imana kubona nagurutse no kuhaguruka nari kuzimira nuko meze kubera umunezero warenze wabaye mwinshi cyane urabona kukugira ikintu cyakunda kurira Rose arakunda kurira cyane n'umunezero yego Natasha niki Rose yakugiriye mu mateka yawe mu buzima bwawe ushobora kuba cyaratumye ati Rose siku moya mimi nitamfanyia surprise vraiment. Rose ni mukuru wanje asigaye mukuru niwe dufise negeza kumukunda nkaba afise nundi mukuru wanje yitwa Chance ni je ndi hagati ari Foibi ari muri Belgique ari Divine aba mu Gihosha urumva rero Rose ndamukunda nkakunda n'abandi barabizi muhira sincagura maze kuvuga ikintu ndagikora ariko Rose yaguma mbwira kubera we yarazi ko nzoyimuha muri anniversaire yari iryo SUPRISE rero kaguma kukwezi apana misi yose we kukwezi Natasha vipi ko tarama mvuga kado mbaka ndabikugire we rinjira ariko kubera fise urugendo après demain muri iyi misi nyene ejo indege yange kuruhuka n'abana mvuga ninagenda azokoma mbwira Natasha hageze kwanza anniversaire yako sikugana mu kwezi kw'icumi itariki ukwezi kw'icumi itariki 16 le 16 ya nukuvuga rero navuze peut-être arashobora kumtelefona akambwira Natasha mvuga nzomamagara nyene ngaha kwa mama sindamamagare kuri club peut-être kuri club arashobora kumubwira wabonye ko navyarazi ni vyiza vraiment ya gukora ikiza ni vyiza je ndanezerewe ndabikunda n'abandi bazokurikira Natasha abanoga turakunda umwanya bibaza ati impamvu Natasha akora ibi vyose ni kubera yuko akunda umuryango wiwe cyane n'abandi kumbure bazoshikirwa canke bizoherera muri famille gusa oya bizoherera no mu muziki umuntu wese akunda Natasha murabizi sinikawusha uravye n'umuntu agize commentaire nziza ndamwishura umuntu yagize tatouage aragashimwe unzani inkoko ucuronga inkoko nka 50 umva uzanye igitoki murabibonye cyagarukana n'indi envelope je ndakunda gushima bike tubisangire sizoja je amahera canke ibintu vy'isi ndabibona uko nyene kubera ivyo twaciyemwo ndabizi je nyene rero muramvuga reka nezego ntanzi ikintu mwumva ko ndagitanga je nyene ariko apana gucrea kubera araho aba journaliste bakrea ibintu ukaja ku radio kumbe
yabwiye umuntu ati genda kurya ugira ibi Natasha araza kugwa amahera biganda vyanga je murashaka ntange je nyene n'umutima wanje yamaze gushikana kenshi ati zana tableau zari biki Natasha araza kugwa kandi bakagira n'ama interview je ngavuga okay sava kubera gutanga n'umutima kandi gutanga ubuvuze ati iki kintu reka ndamwishure je maze kwandika ikintu ndagikora urumva rero n'umutima ariko abantu bamenye ko Natasha ni noma. No. Natasha hari umurongo haruka kuririmba ati ikigori. No. Uragifise ni wabizanye. Wabisize. Mimi napenda mahindi mihindi. Iyo ndahaza. Iyo wazanye? No. Ndaza kuhashika hiyo Natasha ariko gato hari umurongo haruka kuririmba ati roho mbaya sina wivu ni nao na mutima mubimvise jengana kana narabiririmbye muri la moto vraiment roho mbaya sina umutima mubi hariko wivu urafuha sana ndafuha ni kama hivi mtu akuya hapa aanze kukuongelesha ndavuga wewe nubona ko turi kumwe na Isaac au tuone ama chango ko nafanya sambra ni biki sawa Rose tuje kumuduga uraze gutwaza ego ndabizi ariko si cyane kubera urabizi afise permis nari namaze kwitegura narizi ko iki kintu kizoshika my esprit ni kwaja tu la noma atafanya fire la noma atafanya urabona ivyo banajifanyisha tu vitu Yatari. Mana mshukuru Natasha vraiment Mungu akubariki sana. Akuongezee garata 100. Unanifanyia kitu kenye sita kufanya kwa sababu maisha yangu mazima. Mungu akubariki sana mdogo yangu. Nakupenda tena sana. Nawe witugire kumukorera. Naho riba. Arankorera ibintu. Jewe. Sha Natasha ivyo ndamugirira ni umviza shatse ibintu. Akanuko hose ndamubaza gasombe ushaka gasombe. Ushaka urati kwateka kuri hotel Kugira. Warateka. Araho mora ndamugira ibitenge biki kandi Natasha usanga ari wahagarikiye ingyaza yego kenshi kubera ndakunda gufungura ikinyafrika urumva ndashaka kumubwira sishaka irya mikeke ngirira imikeke yagucyangirira ubugari ngirira umuceri ugize kubera je ndakunda umuceri ura kutepeta sunajua la mtepeta sio bit sasa urakoze rero we genda wicarira hariya nyache we rindira mama ingo gato ari zuba ndamvugisha gato mama gati hapo gashirenga mama reka ndamuyagisha gato nk'umunota reka dogo tu mama mwiriwe neza kuri miss ni meza reka mama duherukana kera warabaye umwarabukazi uri umuzungukazi byose biriva ego biri ni byiza na nyene ego mama uno musi duherukana Natashagiriye surprise wewe uno musi n'umwana wawe ni imfura yawe oya ni gatatu mama kane gatanu mama navyazi Natasha kugura kubera yarabuze abana batatu imbere bose Imana yarabatwaye fuke ndamwibutsa erega banenda gatuwa naenda mpaka mtu anasema kamenyera utafanyaje okay mama uno musi Natasha yatanze gashimwe kuri mukuru wiwe kuri wewe nk'umuvyeyi ni wewe wabimupropoje Natasha byamuje muko nyene yabikubwiye warubizi nta na kimwe narinze ahubwo emwe Natasha je ndamushimira Imana kwera ivyo akora Imana iziramuja imbere ego mesi navyo narinze n'ukuri nabana bake cyane wanashima usanga bafise amafaranga bakunda kwibagira imiryango yabo bituma tubibona sana ugasanga wanashima wewe amafaranga yahereza mu bahabara ugasanga amahera yahereza mu binta mimi abara ayame yangu kubera isambusa yanje we leta mimi mama ranzi siwezi benshi baravuga ati Natasha ana katipe muvile jewe tipe leta sawa nimpe mamangu changa abo tuvukana mimi sina hiyo mama impanuro kuko nacha turacamukine gato tubazo tubiri tumubaze ariko turachaka kumenya wewe nk'umuvyeyi nka message unika ku bandi bavyeyi cyangwa se ku bandi bana shaka kubana bafite uburyo bibaza ko Natasha shimwe bikora kugira yerekane ariko bavuga ati ma yasuku yerekana Natasha n'umutima wiwe ni Imana yamuhaye uyo mutima wo gutanga kandi ndamushimira Imana kubera afise uyo mutima
n'abandi bana bazi barabire kuri Natasha vraiment ibi bintu akora ni ibintu bishimisha gome mama murakoze cyane rege ndamwiruhuki merci mureke muvyeyi abandi mwache mama nk'ibintu honyere kugira bakubone ku ma interview n'ikibazo ariko tukuronse nk'uko tuba dutomboye kabisa hari utubazo bana dogo tudogo sona pako yasho na mtukiu Natasha la boss la namba la amazi la ikigori la lele amazina menshi ugize amazina ngaho amazina ni menshi ushize gusa la murabizi la gari la nywele la maro nywele la mishati la mayani la marori sio bitu la noma sana Natasha ahanyene witwa la boss ariko abantu benshi barakunda kuraba ku ma website akomakomeye kwisi barakunda guklasa aba artiste batunze kuruta abandi muri Afrika na hirya yaje baruka gusoka liste y'abartiste batunze ba Wizkid barimo ba Davido ba Nabo East Africa barimo muri Afrika muri Afrika turacunga ba East Africa nashaka kumenya Natasha tuzombora muri ama liste muri East Africa niba mudakunda ariko kenshi barakunda kubashiramo bivanye n'ingene mwerekana ubutunzi bwanyu kuko Natasha utexposa neza sikubera n'ubu umbajije ivyo mfise ndakubwira ntavyo mfise umutima rero nihagera bakavuga ati Natasha reka kwika ushareka tugushire muri liste bazonshira ariko je nzi ko mfise umutima gusa ya mwiza basi ivyo bindi vyo kuvuga ati uri wa mbere wa kabiri never ndi wa mbere gusa ku mugabo wanje gusa nabi noma okay la boss wari hawe n'abafans ego la bamba undi munsi ndagira la amazi ndagira la myembe ndagira ibintu vya la umundi munsi sinzi ico nakoze kumufana bambwira ati oya ubu kwanza witwa la boss baraba amazina menshi n'abajournaliste baraba kenshi ndashobora kugira interview umuntu akama akazina nuzi na Starboy ari akazina yamaye nibari la délégué urumva rero ndabifata uko nyene yego wowe utakunda kubereka ama interview ikibazo ndakunda kukibaza cyane ariko nuno musi reka ndagicisha Isaac ama interview ni meza sindabikunda cyane kuri jewe mais udafise icyo uvuga mu bafana kubera ko ushaka ko ugumuvuga ubintu utuntu twose bitagira nk'uno munsi urashaka kuvuga yego byari byiza ko tuvugana na Natasha nkamubaza akerekana ku bandi baririmbyi cyangwa ku bandi bakobwa cyangwa ku bandi bagore baronse abazungu cyangwa baronse amahera cyangwa bifise ariko bakibagiye iwabo urumva rero ivyo ni vyiza ni conseil cyangwa ni message dutanga ariko apana kuvuga ati ndi muhira je nyene mimi pekee najifime kila siku unaona nateremuka mu escalier zangu rero kubera iki misi yose ati aza ko wambonye yo icyo nyene ndafise telefone nitubagore nivyo nabwe dufise ikintu aho ni sawa Natasha yubatse akantu akavuga ati okay reka mamagare mfise conference sawa apana utuntu twose ndibaza namwe bwe ni byiza kuri mwebwe ya Natasha urakunda gusona indirimbo ariko nta media twa uzigirira why ndazigirira ariko si cyane na radio nkane turatugwana na manager ariko arandaba nukuri je sinzi ntubunebwe cyane me ndagerageza ariko ari umuntu akubwira ati Natasha arakunda media tuwa never urabivutse ni gake ayo kwera waramamagaye yo okay Natasha by the way baheruka kugurura ibiteramo vuba cyane ibiteramo byari byarahagaze Natasha turakumbuye kumubona kuri namukunze cyane Edison aheruka no kuja no kubangaje muri PJ Classic FM hari ku radio hari wacu ni byiza rero yarapostinze akantu ati Natasha turamukumbuye kuri stage murankumbuye nka queen of the stage ariko izina rikorera genda Natasha fise diri muri uku kwezi nyene muri juillet zibiri me ingorane negeza kugenda n'abana umugabo yarambwiye Natasha nivyo urakora umuziki kandi murabizi nico gituma mu Rwanda babwira ari umwanya wa famille ari umwanya w'umuziki nace ndazigira uku ariko mfise ibiteramo nka 4 canke 5 ruguru no nganye ni Bujumbura
muri août tuko turaraba ukuntu tubitegura ariko ari abantu bari bateguye ibiteramo vyabo ari le 22 le 25 sinzi uko mbaka ndabe muri contrat nivyo bavuganye na manager ariko vyaranse umugabo arambwira ati Natasha nicya reset ari yindi ya reset uruva ariko ruguru sino bavuga muzahumva kubera ni ibintu biri hasi barashaka kurondera undi muririmbyi muzovyumva ni reset nyene muri août kubera je nzoza après reset urumva rero bamba barire ndabizi ko bankumbuye ariko Natasha n'umukozi kandi nguma nkora urumva ndi ku kivi hageze muzobibona murabizi Natasha ni Natasha kuri scene performance nuko ari abantu benshi bakeneye kuri uno mwanya Natasha gira aje vacances tuyite vacances tuyite kuko vacances ni vacances y'umwanya ungana gute ukwezi n'imisi ibiri zo gukumbura acha munikumbuke mpaka Rose toke umwaka nta collab international tuzobona iwawe Natasha tsazinza basheba tutaruka East Africa ariko sindamenya nimba ari uyu mwaka canke umwaka utangura ariko negereza vraiment na mimi nakumbuka ya nakumbuka ni guse Kigori tuvuze yuko Natasha wowe uri mu baririmvyikazi batuma umuziki w'u Burundi uryoha ariko ushatse ukanawubisha kuko ushatse uraba calme ntuvuge ikintu na kimwe tuba twibesheje tuba tukubeshe byose urumva Natasha ku munsi niyo nasohora indirimbo araho ucubona agafoto utabonye agafoto ubona akantu nagize ndashobora gufatana n'umutwe w'umuntu munini nkawushira hajya kugira gusa abantu batwenge urumva nkafata ibigori bibiri imyembe je nyene nkivugisha kubera ikifisi imyembe ibiri urumva je mba ndi ku kivi kujya no gukora rero novuga n'abandi abigeme tumika umuziki nuko ya ibibazo bibiri amanda kureke wiruhukire ikibazo ca mbere indirimbo yawe Kigori Iyo ndirimbo mu masaha ashika kuri 6-7 yari ku maviews abayabaye atari menshi cyane ariko inyuma y'umunsi umwe arigeze kuri 90,090 na benshi baravuze ati Natasha kuri kubera je sindabi ibintu vy'ama views cyane je ndaraba nayijije akazi nayishize hajya benshi baravuga ati Natasha birashika boostinga music canke boostinga no wari ubona baca bica bigira oya je oya ushaka kunshirira kwa shireko umva ati Natasha vraiment ni duke canke turaba Natasha reka ndagushirireko nambwire no kumbwira afata shireko kubera numva umuntu arashobora gufata gusa link agashirako rero navyonzi ivyo navyonzi jewe amarayi wanje ifoke umufana umuntu nkunda ayage ndaguhumuza apana muzungu yage n'amapepo tunayota binaenda na mashetani erega byo amayutsibe ibyo mashetani shirari yiyas atuyu ata tunatia gure njo mimi nikamate tu franga yangu na kore erizi murutana mimi nikuya pa kwa mama nikure brochette tunachinja mbuzi hivi hakuna mbuzi tunachinja kuku zote za mutoi anye twunganire gato amafaranga utonge gutanga ugumutanga makado ugira ibiki ariko avaye Natasha ni muri club direct mu muziki ni tunatoka wapi tulikuwa wapi twarihe je mvuye uvuye mu bubiri muri Suisse ni kwa Geneve ya show sio yasho show chagiteramo urumva rero natumika na mahera yuwanje kandi si ibintu bizimvye cyane urabona ko banakwambia kuko nakura na mdomo wake fisa ayo make ndayatanga urumva ariko naje ndakunda kunezerwa urabona ivyo Roza yagize narize gato wene kubera nari fisa amarori ariko ndiyangana gusa kubera yarize yagize ukuntu me murashaka jewe ibintu vy'uwanje amere y'uwanje murashaka dusangire n'abantu sina muda kuweka mi account yangu ndeze kuonesha naitembea nayo ni Gmail tu ukavuga tuyaheze canke yangine atakuja kibe mu bintu ndamukundira Natasha po yiwe ntigera hinduka felicitation hapa tunishayo kama shani cyamo usi mai kamera biko bien anabajua ndabazi Natasha ndasozi ndahereje kibazo cyane tunakwambia nabiyo hapo shani piga mo usi ariko ni bon kubera abazungu bacha bankunda cyane
kubera bakunda abantu birabura. Ko yangu jewe sindi kigori. Sika mafuta itwa gutera. Sikiliza, mie siko kigori nijipige. Je niteke ati ndiko sijui mafuta na mwanya mfise. Si mkorogo na mwanya ifise. Umwanya ona nanata nisikuwa kure nyuma mstari kure. Imisi yose nzo kwa mama garu mugabo kure nyuma. Zilipake mafuta. Nibibaho. Amavuta nisiga. Arasanzwe niyo kuri pharmacy. Atamota kubera igena nari fisi mbanya Julio. Amavuta ari ama parfum simora shaka ndayumve uko namavuta asanzwe vraiment umuntu azoshaka amavuta azombwire ndamwandikire ariko ninga kubera je mfise amavuta nga ni yashu uko mora mvuga nitwa amazi nari yamfise indi Natasha ndahejeje ikibazo ca nyuma Natasha ngendabanga nk'umukenyezi yubatse na Natasha la boss la amaz la n'ibindi tutandukaniza aba Natasha babiri Natasha ari mu rugo bameze gute Natasha ari mu muziki bameze gute mu rugo ndumugore nyene ndumugore urumva ndicara nkaraba imuzu z'abana nkaraba ibirato nkaraba ari kwishuri birashe ukamesa Natasha ukoze ivyombo kumesa kwiti ndaraba amakuca na arantu tutakora ko kubera inzara usishizeko n'ingorane nabada shida ariko nk'umugore ndamesa ndashobora kumesa agapira ariko bimwe na bimwe baramfashe murabizi ibintu byo bujumbura ibibazo bipata buraya kubera buraya nivyo ari pako mashini nene me nk'umugore ari ibintu nkora tena mimi najua kupiga ni kubera gusa umwana wanje nashobora kuvuga nakunda kuvuga mimi nikipiga utakula utajirambura sio kupiga ile uchopoa yana ingiuzi guteka cyane inyama n'umuceri n'ibiharage ni kupiga yake ni jutu kubera gusinyama bazi gatoya oya ni ingwara urumva tutegerezwa kwikingira me sikunda kupigia inyama ibiharage umuceri ibintu vy'isombe oya indagara oya ariko inyama ibiharage kuri kudakunda kudupostingira wa Natasha wo mu rugo mama wa nyumba uriko uracumba reka ndabigerageze mu Butaliyano ni jufi pako yasho rero mumbabarire hivi naenda kule utasikia tobonye akantu kindani kure pako yasho muwe muraraba mukavuga ati reka turabe degree yo mu Butaliyano no mu Burundi cange yo hanze hivi pako yasho tunaenda kurungura tugiye kubasha urazi ni muzu iyi njo mutabakia munaona kule ariko urabona ukunashizeko nakantu akayaga gato yari zuba niko natoka yasho hivi mai iko na mangika sigia basi kutoka kujua basi sigia basi asante nijuna nipenda merci sana nari kumena Natasha ngenda Natasha la boss Natasha ndagushimiye nanje ndabashimiye akajambo agasunika rugi kuko turakunda kubona twatunu nzoza mu radio tena felicitation niko naona bitu benu nzoza usisemi Natasha kubera kutaza ariko nzoza ntabwo wadufise hajya ni muhira kinama ni nyumba urazi umuririmbyi n'umujournalist barakorana ndomana niko chini yenu na mwe tuko pamoja sino kwigira tila boss imbere y'umujournalist ndi Natasha kabisa kandi ukuntu nifata imbere yanyu hivyo abandi nabo ndababwiye mugira umutima wo gutanga kubera ibintu byose utanze kandi haikauki ukutanze hivi najua kule kukrebe labda bwana anambia sheke hii balileta fulani kubera iki je nazanye kinunga kwa mama turi kwa mama nasikia tunataka kufurahi tushaka dufungure tugira kantu ariko abana bose babizi umuntu afise umutima wo gutanga tanga ari abana bo mu ibarabara ari ibintu byinshi byo gufasha mama kosa nafanya bale batoto nuko tugira umutima wo gutanga dukundane yes kandi mukume mushikira Natasha burya Natasha umuziki urimo amahera ego ariko si menshi cyane yo mu Burundi murabizi abadufasha ni bake ariko byose tuguma dushima Imana kubera ni don uja muri toilette uja muri douche ugasanga uriko randika indirimbo iri mu mutwe uba uri rero tabiyacha kubera turonka menshi tutaongea swingine tutaongea swingine kura nk'ubu ndashaka kumenya kenshi ukunda kwandika indirimbo zikunda inspiration indirimbo zikunda kuzura muri situation za hivi ni bitu tubirefu binene ni ache wewe
Merci beaucoup. Nitwa Isaac Classic ni Isaac TV. Ndari kumwe na Natasha yariko aragira surprise mukuru wiwe. Iki ni ikintu cyiza cyane rero. Ni nakarorero keza kuza turarabira ku ba artiste. Abana ba artiste ni vyo vya turabe twese. Ikintu yakoze rero kiratesa sivyo none. Bana mbaje bazoma nkaka ryari. By the way reka turinde nawe uzoshikirwa. Nzoshikirwa tuzoshikirwa malgré yuko turi muri system nziza cyane yo kubaha no gukundana hagati yacu. Bye bye. Merci beaucoup cameraman. Ciao. Isaac TV. Oh.